urukundo rwa Yesu rudahinduka. Ijambo ry'Imana tubwira ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yes, rero it means yuko ubwo rukundo rw'Imana ndirimba Imana yankunze rutandukanye n'urw'abantu, kubera ko abantu kenshi baradukunda bakaduheba, abandi batwizeza ibintu, abandi batwizeza ibintu ntibabidukorere, mugabo nasanze Imana idahinduka. Yaguteganyije ikintu yagikorera. Naho ubura umusaza iragikora. Karigiye nayitanga ku kanyuma. Nekiza sukuronka. Oya, imyaka 3 ya nyuma biro ni imyaka 50. Ariko bisigaye birajya buzukuru nabuzukuru. Ariko gusa ici iba yashikije niyo promesse iba yashikije. Kubera ko ntigera vraiment yihakana ico yavuze. So biramaze gushika kugira kuja kuvuga ubutumwa, akabwira ubutumwa umuntu akaca aba look yakungene meza avuga ati Mac wapi kwe biramaze gushika. Ico gihe jewe aho byashitse twari twajanye donc muri evangelisation, twari kumwe n'abandi bantu mugabo twagenda turi babiri umukobwa twari kumwe ko yari afite ibisuko umumera ari hana avuga ati Yesu nshobora no kukumviriza. Ubwo ico gihe je nari nsigipara n'icyo baciye bumviriza. Mugabo rero kenshi abantu benshi barakunda kuraba ku bigaragara cyane. Bakunda kwazi yuko ibitwe tuba dufise inyuma ku mutima usanga ubwo ufite dread ku mutima ariko ugasanga abantu benshi nivyo bibaza, mugabo ivyo ndibaza ko atari vyo hakuru. Burya Imana mu gutanga ntitoranya ku butoni. Kandi ico nkundira mpemu yera urashobora kwihana no musugakizwa no musi ufise ingeso wagenderamo ntibice biherebwo nyene ivyo wagenderamo, mugabo mpemu yera agenda arakwigisha akwigisha buke buke. Bwari igihe bitinda. Ico tuzi twe tuzi ko abarundi muri rusangi nibaza ko imico y'ikinyafrika sinumva ko abarundi gusa. Umurundi arashobora kuja gupangira business akavuga ubwa mbere ko ikomeye imeze neza cyane, hamagiye kudandaza akabona bya bintu ntibaje kumushorera, nta patience dufise ntidufise kuyihangana akaca bivamo. Rero hariho benshi baja gusenga ariko bari mu ngorane bizeye yuko baca bishubwo nyene, naho ntibazi ko ku Mana iguhera igihe cyavyo kigeze. Kandi rero abo bantu kenshi barakunda gukomereka cyane, niba abandi baca banyaruka kubivamo bakabivamo. Yari pasteur nguvyo turabizi. Mama wanje no arimba muri korari aho mama ahora aririmba ari nko muri salo ngo ivy'Imana bijya barambije abarambiwe batashe. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmvyi wa gospel, indirimbo mpimbazamana. Ndakora mu kici. Nanti ndabara mu kici. Yes ashi. Amen. Uno musi turi ku musi wa Mungu. Mu musi wa Mungu uko twama tubivuga twamatuzana umuntu tuvuge ko akijijwe canke nyene ku musi w'Imana tuza kubashamo ikintu uc'Imana. Twifurize abakristo n'abakristo umunsi w'Imana mwiza cyane. Umeze neza nyakubwira Imana. Ego umeze neza. Amazina nahawe n'abavyeyi Nizigimana Franck, nga kenshi bakunze kumuhamagara Franck. Ncurahindura. Ego ko akoka ego no kwizigira Imana n'izina ryiza, mugabo akoka ni kwa kujya kwa Shaddai bisigura Imana mu Kigiriki. Hari abantu bakunda kwita abana baba amazina y'ikirundi, usanga ayo mazina arafise ingaruka mbi ku mwana. Gusa umwana yitwa nzira ubusa. Ego amazina nyine ari compliqué, ariko biravyiza iyo umwana mwise izina ryiza ry'ikirundi biratuma no muri kazuza kiwe umwana bigenda neza cyane bikamukwirikira. Ivyo nivyo kabisa. Mugabo umwana munsi ngo nzira ubusa. Niyo mpamvu umwana yamaze nzirinzigo umwana yamaze gukura akumva izina ko atari iryo. Niyo mpamvu kenshi baca bahindura amazina bugereye kurikira. Cyane bikomeye. We ndayisenga. Kandi wirazi karisanga ibintu by'Imana. N'uvuye gusenga. Yo kandi twabasengeye. Kenshi usanga ari abantu uzi ko hari abantu baba beshejeho n'amasengesho.
iyo abantu babiri ugasanga baratunze quartier yose kuko amasengo shabo no kwita ivyo nivyo kabisa. So uno munsi waje ngaha ufite indirimbo shasha, indirimbo yawe yitwa ngo muri rusange? Indirimbo yanje yitwa je t'aime. Tumva vyaye ngo urumva nanagukunze. Kuki wese je t'aime? So impamvu nayisuko nuko urukundo rwa Yesu rudahinduka. Jambo ry'Imana tubwira ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yes, rero it means yuko ubwo rukundo rw'Imana ndirimba Imana yankunze rutandukanye n'urw'abantu, kubera ko abantu kenshi baradukunda bakaduheba, abandi batwizeza ibintu, abandi batwizeza ibintu ntibabidukorere, mugabo nasanze Imana idahinduka. Yaguteganyije ikintu yagikorera. Naho ubura umusaza iragikora. Karigiye nayitanga ku kanyuma. Nekiza sukuronka. Oya, imyaka 3 ya nyuma biro ni imyaka 50. Ariko bisigaye birajya buzukuru nabuzukuru. Ariko gusa ici iba yashikije niyo promesse iba yashikije. Kubera ko ntigera vraiment yihakana ico yavuze. Mugabo abantu bashaka kucihakana. Sama vyabaye twuma twabibona. Abantu barana kwebera no munsi nje mu gitondo navuga ngo rasi mwaye ngo rena zimwe ngo wari wabibonye kwanza ngo cyane ndi mwishimire zuko basanga n'ikibazo. Ni ku bantu canke muri community wize kizo izogira impact imeze gute muri rusange? So jewe ico nizeye nuko nk'ikiro nkandirimba nayironse ndi mu bihe nari mu bihe byo gusenga, numva umengo ni revelation ivuye ahantu hakomeye. Hama iyo ndirimbo ndavye ibihe nayironsemo narafasha akanya ko gusenga. Narasenze kandi urumva nizeye yuko bana vya bindi hari abantu basenga bamaze ko induruge ngo tuzomba n'abandi bafata akanya. Abafarisayo abandi bafata akanya. Nari ndi mu bihe byo gusenga. Kwa ko mvuze gusenga sije ndi vyo mwijoro umuntu agomba ajyana. Hari gihe umuntu afata umusosa akawuheba awuhebeye ikintu kifugisha. Nta kintu na kimwe. Yes, rero nayironse ndi mu bihe byo gusenga. Bisobanura ko niteze yuko iyo revelation nagize ico gihe yuko Imana yimpaye ifise ikintu ishaka guha abantu. So niteze ko ari indirimbo is the best song zo bimeze fresh. So igiye gukorera abantu cyane vraiment kandi igiye guhindura n'ubuzima bw'abantu. Kubera ko ariko yo wizeye. Yo wizeye. Iyo wizeye. Kuko hari abantu bigeze kugwara umunsi umwe malaria. Babwira ngo nuwizere ingwara zirakira. Banka kunywa imiti. Bage kunywa imiti bageze ku. So ivyo vyama vyahabaye kubera ko erere iba yahabaye. Ni erere yuko deja ubukeneye kumenya impamvu uretse kunywa iyo miti. Jambo ry'Imana rikubwira iki kuri ivyo? Jambo ry'Imana yakubwira iki muri abo bantu bafite amagara meza basuzima butagwara wowe urimo? Rero kenshi abantu bakunda kuronka ibintu batamitswe, ariko abantu baba bakwiye gufata umwanya wo kwironderera. Donc gusenga tuba dukeneye badusengere tubwigwe, bwa tuba dukeneye ko kwironderera mu ijambo ry'Imana ukumva ico Imana ikuvuga ko ubwaho. Rero bije abantu benshi bavuga so biramaze gushika kugira kuja kuvuga ubutumwa akabwira ubutumwa umuntu akaca aba look yawe kungena meza avuga ati Mike wapi kwe biramaze gushika. Ico gihe jewe aho vyashitse twari twajanye donc muri evangelisation twari kumwe n'abandi bantu mugabo twagenda turi babiri mukobwa twari kumwe ko afise ibisuko umumera ari hana avuga ati Yesu nshobora no kukumviriza. Ko ico gihe je nari nsigipara n'icyo bace bumviriza. Mugabo rero kenshi abantu benshi barakunda kuraba ku bigaragara cyane. Bakunda ko azi yuko ibitwe tuba dufise inyuma ku mutima usanga ubwo ufite dread ku mutima ariko ugasanga abantu benshi nivyo bibaza mugabo ivyo ndibaza ko atari vyo hakuru. Burya Imana mu gutanga ntitoranya ku butone. Kandi ico nkundira mpemu yera urashobora kwihana no musugakizwa no munsi ufise ingeso wagenderamo ntibice biherebwo nyene ivyo wagenderamo mugabo mpemu yera agenda arakwigisha akwigisha buke buke. Bwari igihe bitinda.
oya biteze ico tuzi twe tuzi ko abarundi muri rusangi nibaza ko imico y'ikinyafrika sinumva ko abarundi gusa umurundi arashobora kuja gupangira business akavuga ubwa mbere ko ikomeye imeze neza cyane hamagiye kudandaza akabona vya bintu ntibaje kumushorera nta patience dufise ntidufise kwihangana akaca bivamwe rero hariho benshi baja gusenga ariko bari mu ngorane bizeye yuko baca bishugurwa nyene naho ntibazi ko ku Mana iguhera igihe cyavyo kigeze kandi rero abo bantu kenshi barakunda gukomereka cyane niba abandi baca banyaruka kubivamo babikabivamo yari pasteur mu byo turabizi mama wanje niwe arimba muri korari aho mama ahora aririmba ari nko muri salo ngo ivy'Imana bijya barambiye abarambiwe batashe so kiganiro open mic ni kaye kajambo bwira abakunzi bawe muri rusange ngo nabwira abakunzi bazi gukurikirana cyane so ico nobwira abakunzi banje canke abariko barakurikirana open mic muri kano kanya nababwira yuko nta kindi twaremewe atari guhimbaza Imana so rero nababwira yuko ibintu byose bako barakora muri kano kanya uwo bari ku kazi wo buri gusenga kintu cyose dushobora kugikora turiko duhimbaza Imana so niyo mpemu bisabwa ko twishiramo twebwe ukumva yuko ikintu cyose uri kurakora nyimba akazi ufise kamaboko uri kugakora uhimbaza Imana so numva yuko nobateruye umutima ireve Imana yampaye kuyihimbaza biciye mu kuririmba n'amande yabahaye guhimbaza biciye mu bundi buryo so nababwira yuko rero nta kindi twaremewe nta kindi twashiriweho ko boba muri no mpemu yo guhimbaza Imana so n'abakristo nkuko twabitanguriye abakristo n'abakristo twifuriza umunsi w'Imana ngo babere mwiza cyane yego bawuronke mu byo bariko barasaba asante sana thanks sana Padre